Kw'igenekerezo rya 14 Rusama uno mwaka, inama nkenguzamateka yaratunganije ubugira kabiri inama mw'ihoteli Club du Lac Tanganyika mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero yo kurabira hamwe no guhanahana ivyiyumviro ku vyabaye mu Burundi mu mwaka w'1972. Intumbero nyamukuru y'izo nama yerekeye ukwibuka no guha izina ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu mwaka w'1972. Ibikorwa vy'iyo nama vyari bihagarariwe n'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera ari kumwe n'ivyegera vyiwe banyakubahwa Space Caritas Njebarikanuye na Cyriaque Shimirimana. Iyo nama yari yitabwe kandi n'icegera c'umukuru w'igihugu nyakubahwa Prosper Bazombanza, abashinga amateka n'abakenguza amateka, bamwe mu baserukira ibihugu vyabo mu Burundi, abaserukira inzego z'umutekano, imigambwe yemewe n'amategeko, amashengero, amashirahamwe yigenga n'abandi. Uwahoze arongoye Uburundi Nyenicubahiro Sylvestre Ntibantunganya arembesha ibikorwa vy'izo nama, yashikirije ikiganiro kijanye n'ibimenyetso vyerekeye ko ihonyabwoko ryo mu 1972 ryateguwe kuva mu mwaka w'1961 gushika mu mwaka w'1972. Bimwe mu bimenyetso vyerekana ko hariko hategurwa ihonyabwoko, Nyenicubahiro Ntibantunganya yashikirije ko umuganwa Rudoviko Rwagasore yatakambiye abariko baharanira ukwikukira kugira ngo bakingire Uburundi amacakubiri ashingiye ku bwoko, kuko yabona ko muri bo harimwo abashaka kwanka intwaro ya cami. Kw'igenekerezo rya 21 Gitugutu mu 1965 naho Kapitene Michel Micombero yari umunyamabanga wa leta ajejwe kwivuna basi, yarafashe ingingo yo gukura abashikiranganji bose bari bagize leta y'u Burundi. Umugabo Karoli Ndizeye nawe yarasutswe yemera kwimikwa kw'igenekerezo rya mbere Nyakanga mu 1966, kandi se wiwe Mwambutsa akiriho. Uko bami ku ngoma wari umugambi indongozi zimwe zari zifise kuva kera. Kuwa 21 Gitugutu umwaka w'1965, Kapiteni Michael Micombero ico gihe yari umunyamabanga wa leta ajejwe kwivuna abansi, yarafashe ingingo y'ukombora abakiranganji bose ba leta y'u Burundi. Kuwa 8 Mukakaro umwaka w'1966 umuganwa Karoli Ndizeye yarasutswe avuga ko umwami yarekuye ubutegetsi, hanyuma abaje gusenya ubwami bimika Karoli Ndizeye ku itariki ya mbere ukwezi kwa Nyakanga, bamwita Ntare wa gatanu. Naho kwa 23 Munyonyo umwaka w'1966 niho hashimwe ingingo ko atawundi mugambwe wemewe mu Burundi atari umugambwe Iprona. Inyuma y'imisi 5 kwa 25 Munyonyo haci hashingwa Republika y'u Burundi. Wabaye umuvumo kubona Karoli Ndizeye yari umuhungu wa Mwambutsa yemera akimikwa kandi se akiriho. Se nawe yari umwami muri ico gihe. Ivyo vyari umugambi warondera gusenya intwaro ya cami. Abo nabo bari barongowe na Kapiteni Michael Micombero ashigikiwe cane na Artemoni Sibadaniya. Abo bantu babiri ntibigeze borohereza umwami Mwambutsa. Igihe yaragiye mu gihugu c'Ubusuwise inyuma yaho habereye kugerageza gutembagaza leta kuwa 18 Gitugutu umwaka w'1965, abo bantu ntibari bacumviriza canke ngo bitaba umwami Mwambutsa. Umwami nawe yarabona ko bagize akagwi atakindi kazanira Burundi atari amarira n'amaganya. Muryo nyinyurana hagati y'umwami n'akagwi karongoye na Micombero na Simbadaniye hari amakosa yagizwe n'umuganwa Karoli Ndizeye
yorohereje abashaka gusenya ubwami. Muri ayo makosa harimo aho Ndizeye afata ingingo y'ukurekurira umuhari w'urwaruka witwa Jenner kongera gukora, kandi umwami Mwambutsa yari yawuhagaritse kubera bawagiriza kuba waragize uruhara mu igandagurwa ry'umushikiranganji wa mbere Petero Ngendandumwe ku wa 15/0 umwaka w'1965. Ico gihe cose umugaba Karoli Ndizeye ntiyahengeshanya kuvuga ko amezi 9 Mwambutsa amaze atari mu gihugu ari menshi, ko hageze ko yimikwa kugira ngo aronke ububasha bwo gukingira igihugu. Yavuga ko kigeze hari, ariko se umwami Mwambutsa yaguba amwereka ko ariko akoreshwa n'abanyapolitike atakindi kibaranga atari amacakubiri. Niwe yabwira umwana wiwe ko atoga mu mitego yo wangushi, aca musaba mbere gupfungura abanyororo bose bapfunzwe ataco bazira, atari agatiba kihonya bwoko karanga abo bantu bari mu mugambi wo gusenya ubwami. Umwami Mwambutsa yarongeye kandi ategeka umuhungu wiwe Karoli Ndizeye kongera kubuza umuhari Jenner gukora, ariko ivyo vyose kuri Ndizeye vyaca mu gutwi bigaserukira mu kundi. Umugabo ntivyamwereye kandi ntivyereye Burundi. Amaze kwimikwa kw'igerekezo rya mbere Nyakanga umwaka w'1966, nta mezi 3 yamaze ku ngoma, kuko yaciye atembagazwa na Bicombero kwa 28 Munyonyo umwaka w'1966. Nawe kuva yigarurira ubutegetsi akaba umukuru w'igihugu, nta kindi caranje intwaro yiwe atari amacakubiri. Nyene icubahiro Ntibantunganya aramenyesha ko imbere y'ubwo bubisha hari habagiye barasemerera nka komanda Martin Ndayahoze n'umugwi w'abapatiri bo muri diocese ya Gitega. Imbere y'ubwo bubisha harabaye abagiye basemerera bakamama. Uwa mbere ni komanda Martin Ndayahoze kwa 23 Myandagaro umwaka w'1967 yaranditse raporo yavugamwo ko mu gihugu cose harabona icuka cibonekereza mu bihuha byadumishwa ko hagiye kongera kuba kudeta iriko itegurwa n'abahutu. Kuri Martin Ndayahoze hari imfyisi zari ziyegeje mu ntama. Kwa 18 Ndamukiza umwaka w'1968 Martin Ndayahoze yararugikiye iyindi raporo Perezida Micombero, yamubwira ko ibintu bigenda vyunyuka, ko urwango rushinye ku bwoko bugenda bwiganza mu gihugu. Yaratomoye aravuga ko ari indongozi mu Batutsi bagenda begeka inge bishushe ku Bahutu, bavuga ko ari abanyamacakubiri kandi bagumutse. Ku ruhande rw'abarongozi b'Abahutu yavuga ko muri bo hari abipfuza intwaro ya demokarasi y'ukuri yoha ijambo kandi kubahiriza abarundi bose. Abo rero batera ivyatsi intwaro ya mama yashira imbere abatutsi mu butegetsi bw'igihugu, bagashika mbere naho bavuga ko intwaro yari ihari yari intwaro karyanisha miryango. Yarashitse mbere naho ashira ahabona umugambi wo guhonya Abahutu, yavuga ko wateguwe na Artemonde Sibananiye. Ingene uwo mugambi wari umeze kwari uko: ubwa mbere kwari ukubi urwango hagati y'amoko mu gucafuza indongozi z'Abahutu. Ubwa kabiri ivyo vyaca bituma haba ishavu ryinshi mu gihugu, ku buryo mu ntambwe ya gatatu abari muri umugambi baca bagenda bakwiza mu gihugu inkuru z'intamugongo ko Abahutu bagiye kongera kugerageza umugambi wo gufata ubutegetsi ku nguvu. Ubwa kane nta caba gisigaye atari uguhagarika no kwica Abahutu bifatiye ku ndonde ziba zagizwe imbere. Inyuma y'akamu ka komanda Ndayahoze harabaye n'umugwi wa padiri bo muri diocese nkuru ya Gitega, nabo nyene batabaje mu mwaka w'1968. Abo barimwo Padiri Michel Kayoya yarashinzwe seminari nto ya Mugera, Roger Mpungu icegera c'umwepiskopi, Padiri Michel Pares yari padiri mukuru wa Paroisse Gitongo, Padiri Cipriano Ntawundaba yari padiri mukuru wa Paroisse Mugera, hari Bujana yarashinzwe ivy'inyigisho, na Padiri mukuru wa Paroisse Kibumbu
Remy Donners. Abo bapadiri bavuga ko ari umugira amacakubiri wamonga imibano y'abantu mbere no muri Eklezia ugashikaho, ko abarongozi muri Eklezia Katolika batizerana, ko batinyana ntibabwirana ukuri. Babona kandi ko umugambwe Iprona usigaye ari umuziko ku benegihugu, ko batakwiyumvamo namba, bakiyamiriza uburongozi bwo mugambwe bwari bugizwe n'abatutsi gusa kuva ku rwego rwo hasi gushika ku rwego rwo hejuru. Kuri abo bapadiri ivyo nta kindi vyazana atari ugucengeteresha amacakubiri mu mitima y'abarundi. Nayo umuhari Gerera bavuga ko warangwa n'ubuto bukabije bw'ababurimwo, mugabo cane cane nuko ari urongowe nawo nyene nabo mu bwoko bumwe, ubwoko bw'abatutsi. Bafatiye kuri ivyo vyose, abapadiri basaba ko ikibazo c'amacakubiri covigwa hasi kugira ngo ubutungane bwiganze, bashigwe imbere kubera ubumenyi n'ubushobozi bwabo. Basaba rero yuko vyose vyohinduka na cane cane mu biraba imibano mu banyagihugu. Muti none umwami Ntare amaze kubogozwa ivyiwe vyagenze gute? Mu ntango z'ukwezi kwa gatatu 72 yari Buruseli mu Bubiligi, ari naho yahuriye na Artemus Simbadaniye. Ibitabo nasomye bavuga ko atabuze ico bavuganye. Icibonekeje ubwo kwa 17 z'ukwezi kwa gatatu yari ageze i Kampala mu Uganda, naho Simbadaniye yagiye amukurikiranira gushika Perezida Idi Amin amutange atahana mu Burundi ku nguvu, arafunga icamaso gushikaho abo wa mbere yagandagwe Igitega kuwa 29 Mukiza mu mwaka wa 1972. Abari bitavye iyo nama nabo barasavye ko ubwicanyi bwo mu 1972 bwitwa izina, hagashingwa ikigandaro c'indwi buri mwaka, hakanemezwa ko mu 1972 habayeho ihonyabwoko mu Burundi n'ibindi.